Hope TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Yohana 1:10-11 havuga gute? Yohana 1:10 havuga gute? Umurongo w'icumi gushika 12 havuga gute? haravuga ngo yari mw'isi. Umviriza, Yesu yaraje aba mw'isi kandi isi yaremwe nawe. Yesu bwiwe ubwayo yari yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. babuze isi baba baravuga abantu, ntabwo ari ubutaka si ubuduhogoze. babuze isi bagomba kuvuga abantu. Yari mu bantu mu yandi majambo, kandi abo bantu baremwe nawe, ariko abo bantu ntibigeze bagira gute? Bamumenya. Bandanya. yaje mu vyiwe. Yesu yaje mu vyiwe, ariko abamwakiriye bose. Umva bagabanyije, umva ari babiri, umva ari batatu, ariko abamwakiriye bose yagize iki? Yabahaye ububasha bw'ugira iki? bwo gucika abana b'Imana. Abamwakiriye bose Yesu yabaye ububasha bwo gucika iki? Abana b'Imana. Ni kuvuga iki rero? Niba utaramwakira Yesu ngo uhabwe ububasha bwo gucika umwana w'Imana, itegure ko azokubwira ko ataho yigeze akumenya. Nimwe muriko murabwirwa. Sisi hatuna shida na Yesu, ariko azobwira ngo naho nigeze ndabamenya, mwebwe maze kumwakira. Yaje mw'isi, isi yaremwe nawe, kandi ab'isi ntibigeze bamwakira. Mwebwe mutariko muramwakira tubabwira ngo mwakire mukanka, azobwira ati naho nigeze ndabamenya ku munsi w'amateka aje guca urubanza. Si twebwe rero, ariko umviriza twebwe rero. 14 Yohana umurongo wa 1 n'uwa 2 havuga gute? 14 Yohana umurongo wa 1 ariko abwira abo bantu batagombe kumwakira ngo bamwakire bamwemere Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, ariko bamwakiriye nk'umwami n'umukiza wabo yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Nico gituma iyo ndiko ndigisha Kristo mba numva mfise ububasha, mba numva nkomeye, mba numva nuzuye umunezero, uko mba nzi yuko mpagaze mu bubasha bw'ijoro, kandi niteguye kuzobwirwa ngo ingo mwana wanje mwiza. Amen. Ariko abatamwakiriye bantu b'Imana bisubiyemwo, ibi bizobabera ibishingana ku munsi w'imperuka. Ati yewe Jeruve yaragaze hariya arababwira mbwa umwana se kumwakira. Yohana 14 ku murongo wa 1 n'uwa 2 havuga gute? Umutwe w'icigwa w'ijambo ravuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Kwanza inzira, neno inzira au njia maana yake dini. Dini maana yake njia, kwani dini sio nagari jambo ry'ikirundi, ni jambo rikomose mu yandi majambo y'inkomoko. Dini ayandi majambo y'Icyarabu, Kigiriki, Igiharamiya, aza kugarukana ayo majambo nyine agomba kuvugwa. Ibyo rero usize mu busobanuro bwabyo bisobanurwa ngo inzira. Sasa Yesu akisema jewe ni jewe nzira y'ukuri n'ubugingo, maana yake mimi ndimi dini ya haki na uzima, kwa sababu dini maana yake njia, na hiyo njia ni Kristo Yesu, na huo ndio dini ya haki. Na ndio maana wale ambao wanamfuata Kristo ndio hao ambao wanakubalika na Mwenyezi Mungu, wao katika njia ya haki, wao katika dini ya haki. Maana yake njia maana yake dini. Inasema nini? Nimuhagarike imitima yanyu. Yesu anatuambia nyinyi msione hofu katika mioyo yenu, nimuhagarike imitima yanyu. Mwizere Imana nanjye munyizere. Bandanya. imuhira kwa data hari amazu menshi. Iyo abatariho Imana irabwiye, ndabibabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu. Yesu ati ngiye kubategurira hanyu. kandi ko ngiye kubategurira hanyu, nzogira gute? nzogaruka kubajana iwanje. Yesu azogaruka kudutwara iwiwe mwijuru, iwiwe azogaruka kudutwara ahondi kugira ngo azoba ari ahondi jewe Yesu namwe abariho muba, natwe abariho tuzoba turi. Mu yandi majambo Yesu ari ngaha, natwe tuba turi ngaha. Turabona ku maso nabwira ati Bwana Yesu asante sana kwa kunitoa duniani. Nazo tubwira ngo naho nigeze mbamenya. Abazobwira ati ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Niba twebwe abwiye ngo nimuhagarike imitima yanyu, musibona hofu.
nimwizere munyizere jewe ushoboye byose nzoza kubatonda abatwari wanje kugira ngo aho ndi abariho namwe muzogira iki muba. Korowani 3:55 n'itema njonjo avuga gute? Korowani 3 turabe niba abizeye Kristo bazoshigwa hejuru yabo batamwizeye. Mwenyezi Mungu ananena ndani ya Korowani 3 aya ya 55 kwamba atawafanya wale waliomfuata wawe juu ya wale waliokufuru kwake Isa. Unasema nini? Korowani 3:55. Na Mayahudi. Naam. 3:55 nasema nini jamani? 55 inaimba ikisema pale Mwenyezi Mungu aliposema. Sikia kwa wanasema inkallahu ya Isa aliposema Mwenyezi Mungu akasema nini? Ewe Isa, mimi nitakufisha na nitakunyanyua kwangu. Arikavuga muri Korowani ati jonzo kwica yewe Yesu kandi nzoguturana kuzane iwanje ivyo nagiye kubikora nzoca nkora iki bandanya na nitakutakasa na wale waliokufuru na nitaweka wale waliokufuata. Sikiliza, Korowani nasema nitaweka wale waliokufuata ewe Yesu nzoshira hejuru bamwe bagukurikiye juu ya wale waliokufuru. Faqul ladhina kafaru, wale waliokufuru. Jamani, hata Kiarabu napitisha bana ulama habibi. Anasema Korowani ndani ya Korowani kwamba wale waliomfuata Yesu watawekwa juu ya wale waliokataa kumfuata Yesu. Sasa wewe unamfuata nani? Kama unamfuata Yesu basi uko chini, lakini mimi ambaye namfuata Yesu nitawekwa juu yako wewe. Na ndio maana leo nchi zote kama zote duniani zinatawala kwa mfumo wa Kristo. Nicho gituma isi yose hafi abaperezida bose bo ku isi uzosangana abakirisu. Kubera ko nisezerano ry'Imana yuko abazokwizera Kristo bazokwama bari hejuru cyane yabagize gute yabaga bamuhakanye. Iri nisezerano ry'Imana. Abarose twebwe tuko turabwirwa ngo abatamumenye bose ngazobabwira ngo genda naho nigeze mbamenya. Ngenda naho nigeze mbamenya ni mwebwe mwase kumwakira. Ariko twebwe twamwakiriye tukamwemera Yesu yaduhaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Korowani ati muzoba muri hejuru yabo bandi bose bamwase kumwakira. None urindiriye iki? Urindiriye kuba muto cyangwa ugomba kuba mukuru? Niba ugomba kuba mukuru no mu bwami bw'Imana akira Yesu bihereye uyu munsi. Ariko ugomba kuba mutoya ugomba kuba muri ba bandi bazoba bari jehanamu. Rega kumwakira Yesu uyu munsi, kwani niwe nzira y'ukuri, jewe ni jewe nzira y'ukuri n'ubugingo. 14:6 avuga gute? 14:6 Yohana avuga gute? 14:6 14:6 haravuga ngo Korowani yenyewe inasema mtawaweka wale waliokufuata wawe juu ya wale waliokufuru. Na utagomba kuba hejuru unibigumire hasi jezo ba hejuru. Jezo kwikwikira Yesu nibere hejuru. None nkurikira Muhammad mbe hasi. Koreka atavuga ati ewe Muhammad wale watakao kufuata nitawaweka juu ya wale waliokufuru. Hajasema Korowani. Kwanza ndani ya Korowani neno Muhammad limetajwa mara 4. Uhereye ku gice cya mbere ugashika ku gice cy'ijana 14 Korowani. Imirongo yose ya Korowani uko ari 2626. Muhammad avugwamo incuro 4 gusa. 4. Ariko Yesu avuga incuro 25. Uyo ni Yesu. Mesiya, ijambo Mesiya rivuga incuro 10 muri Korowani. Utiranyije rero Mesiya na Yesu rivuga incuro 35 muri Korowani. Ariko Muhammad yavuzwe kangahe? 4. Ni kubera ko Yesu ari yashyizwe hejuru ya Muhammad. Nkuko Korowani yabivuze. Ikindi cyemezo kandi nyina wa Muhammad ntiyigeze avugwa na rimwe muri Korowani. Ariko Mariya uwo Yesu yaciye ngo avuke avuga incuro 19 muri Korowani.
Wapi mama yake ya Muhammad Khadija na Amina akatajwa ndani ya Qur'ani? Hakuna. Utampata wapi? Lakini Mariamu ametajwa 19. Ni kwa sababu Yesu amewekwa juu ya wale waliofanya nini? Wale mkataa. Basi sisi tuko juu, hatuna shida, tunamomereka tu juu. Hatuna shida yote. Sasa wale mfuata Yesu wanaitwa wanani? Mariko 4:41 nipe manjonjo. Mariko 4:41 Yesu yivugire. Ataraza rero ngo ubukirisu bwatanguriye muri Antiokia ekada. Hajya bavuze ngo muri Antiokia niho abakirisu batanguye kwitwa. Urabyumva? Iryo zina kuri bahamagara ryatanguriye Antiokia, niho batanguye kuri bahamagara, ariko bari basanzwe barifise. Yesu ubwiwe niwe yaryibahereye. Mariko 4:41 nipe manjonjo. Shehe nabyo waruzi ibyo? Mariko 4 amango arabaye pasitori wirwa henda abantu 41 avuga gute? baratinya bagira ubwoba bwinshi barabazanya. Mariko 4:41 Mariko 4:41 niho nasoma. Baratinya bagira ubwoba bwinshi barabazanya. Bati mbega uyu muntu niki? Ubiriza aba nabo abari bamukurikiye nabo ubwabo bagize ubwoba bwinshi, bakagomba kubazanya, bagomba kumenya Kristo uwo ari we n'ahagomba kubatwara. Abigalatiya 3:27 avuga gute? Abigalatiya 3:27 ubwabo bari bafite ubwoba batazi ngo ninde n'abamukurikiye bazoba bande. 3:27 avuga gute? 3:27 avuga gute? aravuga ngo kuko mwese, ubiriza, kuko mwese ababatirijwe kuba abakristo mwambaye, twambaye nde? mwambaye Kristo, twambaye nde? twambaye Kristo. Imani baheza. Amena. Wa Kristo, haleluya. Amena. Waislamu takibi. Wote kimya. Karibu dakika 15 mali yako. Takbir. Allahu akbar. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni hashimwe hongera yashimagizwe uhoraho, amahoro n'imhezagiro bihundagaze ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abayisilamu n'abakristo muri ngaha, ikigwa dufise uno munsi mbega amashengero kwa Kiswahili madhehebu ni dini. Hapa kudini kidogo wamepiga chenga wakati ya mashengero. Dini na shengero ni mamoja? Hakuna. Inafanana hivi. Zehebu ni Kiswahili, ukigeuza ni dini. Zehebu sio shengero. Shengero ni kanisa, haiwezi kuwa dini. Lakini acha tutaenda na fikra zao. Umwigisha rero avuye ngaha abayisilamu kintu ca mbere Gervais ngomba ndabakosore ngaho kuri Bibiliya. Abayisilamu ninde ariko arasoma Bibiliya hajya? Umukobwa. Ari Korinto ba mbere 14:3-4. Wa Korinto wa kwanza 14:34. Ndabashire ku murongo kwanza. Imana iravuga, Paulo atavuga. Umviriza hajya. Inyandikira mubwira iti uwo mwige matagira indero. Umviriza abagore bacereze mw'ishengero. Abagore bagire gute? Abagore bacereze mw'ishengero. Mwalimu, naam. Ndazi kurushingero rubaraza ariko rugakiza n'umuti. Muraza gukira tu. Takbir. Allahu akbar. Sikia moto pale ukuwakie. Kuko subirano abagore bacereze mw'ishengero. Wewe umukobwa ariko urasoma ngaho Bibiri kubwira ati abagore bacereze mw'ishengero. Nyamanza. Kuko batemererwa kuvuga. Wewe ni wemerewe gusoma ngaho, umviriza Bibiliya. Ariko baganzwe nk'uko ibyagezwe navyo bivuga. Kandi nihagira icyo bagomba kwiga, nihagira icyo ari cyo cyose ugomba kwiga, babariza abagabo imuhira. Birashika mugabo usanga nta mugabo agira. Bandanya. Ariyo mpamvu. Bandanya. Babariza abagabo imuhira kuko biteye isoni. Kuko biteye isoni kumugore avuga mw'ishengero. ko usoma ngaho.
ngaho takibir. Allahu akbar. Serve nimba wubaha Imana ukemera Bibiliya uyo nagende hariya ku bakobwa. Kweli. Takibir. Allahu akbar. Dada anafichama nyuma ya ule bwana. Anasema hichi kibwana ni hatari. Basha ndabanyonyo uru munsi munyonyoke. Kweli. Takibir. Allahu akbar. Hanyuma amasengero rero Waislamu idini nirimo gusa Imana izi kuhisi. Kweli. Kuna dini ya waporo. Mbega ubuporoti bwatangujwe nande? Ninde yatanguje ubuporoti? Kera hari Katolika yonyene kwanza imbere y'ubuporoti. Hanyuma haza umugabo yitwa Martin. Ejo baramwigishije. Uyu niwe yiyoboye muri Katolika atanguza ubuporoti. Ubuporoti busigura ubuhakanyi. Takibir. Allahu akbar. Ubukumba ubuporoti bwaratangujwe n'umuntu. Kweli. Adventiste yatanguwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 831 mu gihe cya William Mirere. Adventiste 17 ijuru itangurwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 844. Takibir. Abagorozi batanguye kuyerera mu ishamba mu bihumbi 2000. Aho niho baduka. Anglikani yatangujwe nande n'abongereza. Oho. Pentecost. Imana yavuze ngo mwebe abaporoti. Pentecost yatanguwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 901 itangujwe n'umugore w'umwongereza yitwa Agnes Hosmy. Basha urarisha garukiriza ngaho. Bagarukiriza ngaho. Iyo migwi yose ninde wabwiye muyitanguze? Ni Yesu cyangwa ninde? Ni inzara. Yesu. Ni inzara. Takibir. Allahu akbar. Tubaza Yesu. Yesu wewe ibintu byatangujwe n'abantu wowe bivuga ku iki? Matayo 15 intwi. Tubiza hatani ndwinyanigira iti. Mwandyarya muri ngaho. Bibiliya ibuza ko abakobwa bigisha mwebwe mukigisha umviriza mwandyarya mwe. Yesaya yavuze neza ivyo yavugishwa n'Imana kuri mwebwe. Kuri mwebwe. Ataba bantaba. Banyubahisha iminwa yabo. Nagushimwa mwami Yesu. Urakoze Mana. Gitandara cy'ubugingo. Ningaho yamaseke. Ezekiya. Bandanya. Banyubahisha iminwa yabo. Ariko imitima yabo iri kure yanje. Imitima yanyu n'inyigisho biri kure ya Yesu. Bandanya. Bansengera ubusa. Ni bande basenga Yesu hagati y'Abayisilamu n'Abakristo? Nabo nyene. Mumusengera ubusa. Ndagusenga we Yesu we Mana yanje. Takibir. Allahu akbar. Bandanya. Bansengera ubusa. Bansengera ubusa. Kuko inyigisho bigisha ari vyagezwe n'abantu. Ubuporoti bwaratangujwe n'abantu. Kweli. Wogashaka kugereranya ubuporoti n'Ubuislamu. Mbega Ubuislamu bwatangujwe nande? Yatanze igice cya gatatu. Wewe urayisoma Qur'an. Wapi? Igice cya gatatu ku murongo wa 55. Waislamu yanajua Qur'an. Hajui. Anzia 19 usikie. Kama unaiamini Qur'an. Inasema vipi? Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ningoga Bismillahir rahmanir rahim. Bila shaka atangeka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Dini jukuri mbele ya Imana ni Uislamu. Takbir. Allahu akbar. Emera Qur'ani re. Ngo ni weme Muhammad kuimana dushira hejuru. Wewe urayisoma Qur'an. Qur'ani ivuga intumwa 25. Muri zo 25 harimo 5 zahaye icubahiro kurusha izindi. Muri zo 5 hariyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hariyo Ibrahimu, hariyo Musa, hariyo Nuhu, hamwe na Yesu na Muhammad. Uwa mbere Qur'ani ivuga ko ari Muhammad. Waislamu ni mpe. Ni wanyonyora ni si wanyonyore. Wanyonyore. Chukua Abdallah Farsi. Ndio. Suratul Bakara aya 253 wasikie. Wa kwanza ni Mtume Muhammad. Yesu ni watatu. Aya hii Yesu ni wanne. Kweli. Nambari 4 sikia hapo. Inasema hivi. Aya hii inaonyesha kuwa mitume daraja zao ni mbalimbali. Mitume daraja zao ni mbalimbali kwa Mwenyezi Mungu. Ndio kama binadamu wengine. Ivyuba hiyo ni jinumwa biratandukanye muri Qur'ani bandanya. Na malaika na majini na vinginevyo.
wanazidiana kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na kwa amali zao walizozifanya ambazo si sawasawa za wengine, ni kubwa zaidi au nyingi zaidi kuliko za wenzi wao. Mandanya. Na hapa Mwenyezi Mungu amewataja watatu ndio katika hao mitume, ndio wakubwa kabisa. Mandanya umbe uza kuba uwa mbere. Mandanya naye ni huyo aliyesemezwa. Abarachavuga amazina kwanza. Bandanya. Ni huyo aliyesemezwa na Mwenyezi Mungu. Huyo yavuga ninde? Naye ni Nabii Musa. Ni Mose. Aliyepewa hoja zilizo wazi. Murabo naye ni Nabii Isa. Na aliyepandishwa vyeo vikubwa kabisa. Ndio. Naye ni Nabii Muhammad. Bandanya nguvu saundi ngo ni Muhammad. Bandanya. Na vile katika hao wakubwa kabisa ni Nabii Ibrahimu. Amaze kuvuga batatu, wakane Ibrahimu na Nabii Nuhu watano. Bandanya. Kama walivyofahamishwa katika aya nyingine kama aya za surati Al-Arafu sura Al-Ahzab inavyosema na anayewekwa mbele. Umviriza rero kizigenza anayewekwa mbele acha kwanza Jervias, sikiliza Qur'an. Wametaja mitume watano na mtume Muhammad, Nabii Nuhu, Nabii Isa ambaye ndiye Yesu na Ibrahimu, watu watano. Sikia chef kwa wote, usirudie kuja hapa, jua wijui Qur'an. Sikiliza soma. Anayewekwa mbele usizo hejuru ya bose ninde katika hao ni Nabii Muhammad. Takbir, Allahu Akbar. Rudi tena uje hapa utano. Nuambere Yesu, nuambere takbir, Allahu Akbar. Igihe bari mu ishengero bacabesha abantu. Haleluya. Ikoro wari ravuga Yesu niwe wa mbere arusha Muhammad. Hanyuma avuga kandi kajambo ngo weme Muhammad ntujahe ngo mwijuru. Ninde yaguhenze we Sherife? Gatatu itatu na rimwe Qur'ani. Gatatu itatu na rimwe Qur'ani. Ndakunyonyore. Bismillahirrahmanirrahim. Inasema kul vuga in kuntum tuhibbuna Allah fatabi'uni. Okoa muda na wewe. Inasema hivi sema vuguti, ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu, nimba mwebwe abantu mukunda Imana, basi nifuateni. Nimungurikira jewe Muhammad, hapo Mwenyezi Mungu atakupendeni. Mumaze kungurikira jewe Muhammad, Imani irabakunda na atakufilieni madhambi yenu kandi irabaharira ibyaha. Na Mwenyezi Mungu ukishavutiwa madhambi na Mungu unaenda wapi? Mbinguni. Kumbe kumwamini Muhammad unavutiwa madhambi na unaenda wapi? Mbinguni. Jerve, rudi kwa masomo. Wala kisa najizubaza kwenye simu. Tizama huku ni kunyonyore. Mimi ndo dawa yako. Kiboko. Kweli. Takbir. Allahu Akbar. Ngo hanyuma rero ngwidini ni Yesu. Yesu. Islam. Umuntu arashaka kubidini. Maskini. Nana Yesu nimbari nzira azokujana hasi tumuhonyore nikiraro tujya mu ijuru ni kaburimbo. Asigaye minoti ngahe? 5. Ina ni myinshi ndabanyonyora. Ni wanyonyoro ni si wanyonyori? Wanyonyore. Ule bwana ananitazama na nitolea macho, utakoma leo. Ndakunyonyora umusunyonyoke. Abayisilamu, Yesu yigishije inzira y'Imana. Yesu siwe ikiraro tumuhonyora ko ngo tuje mu ijuru. Yigishije inzira y'Imana. Mariko 12:14 umvirizaja 12:14 muri Bibiliya inyandikira giriti baje baramubarira bati mwigisha turazi yuko umunyakuri kandi kudatinya umuntu wese kukigohe kudatinya ijunja y'abantu ariko ko wigisha inzira y'Imana vy'ukuri. Ngo yigisha iki? Inzira y'Imana vy'ukuri. Kumbe Yesu agiye kwigisha inzira kandi ari we nzira. Biba ibintu bingahe? 2. Jerve nubona wako utariga. Ngo Yesu ni we nzira.
Imana yarungise intumwa ngaha ku isi yigishe inzira yo kuja kuri hehe kumana. Hanyuma bakaza ngagahindura ngo Yesu niwe nzira. Natobye abayisilamu hariho ubuyisilamu akaba intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Ntushobora kuvuga ngo Muhammad niwe dini, birashoboka? Oho Gervais, hari akantu yavuze mwarimu. Yavuze iki? Ngo twe tujya mu makaburi. Uziko yihe? Ye nari nibagiye basa ngo badamunyonyore. Soma ahantu. Havuga hati turabe abaja kumva ni bande ku ngoma y'umwami Konstantino. Abakristo barubatse igisengero cyitwa icya Petero Mweranda. Gisa n'icyo tubona ngaha hagati na hagati haraboneka imva irimo amagufa y'umutumwa Petero. Takbir, Allahu akbar. Mu isengero hari imva yande ya Petero. Ni bande binjirayo? N'abakristo. Imisi yose basengera kuki? Kumva. Subira uvuge kandi. Dada ananichungulia anasema hichi kibwana ni hatari. Niko nakufundisha we, kazi yako wanakupoteza hao. Takbir, Allahu akbar. Umuislamu ukuri rero. Mbega umuislamu ashaka gusenga imva cyangwa imizimu? Umunane kabiri Qur'ani inasema bismillahirrahmanirrahim, kwizina ry'Imana ngene imbabazi nyene muhe. Hakika wanaoamini kweli bajabeme abayisilamu bukuri ni wale ambao anapotajwa Mwenyezi Mungu havuzwa izina ry'Imana nyoyo zao hujaa hofu. Kwanza barachukumira mitima yabo bandanya, na wanaposomewa aya zake bumvise imirongo ya Qur'ani huwazidishia imani. Alafu anasemaje tu waliamini ni mwe wena yamini Qur'ani bandanya, na wakamtegemea Mola wao tu bizigira uhoraho gusa bandanya. Basi hawana kuamini mizimu. Abo bayisilamu bukuri na mizimu bemera wala pango cyangwa imva wala shetani cyangwa madaimoni wala makaburi takbir wala mengineo. Abo nibo bayisilamu bukuri. Waislamu hapo vipi? Safi. Aya ndo mafunzo. Erekana rero ni hehe Imana izi uporoti Katolika na Waprotesta. Mungu we wapi? Mungu anawajua. Takbir, Allahu akbar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu takbir, Allahu akbar. Takbir, Allahu akbar. Mwenyekiti wa Kikristo aliacha swali, wapi andiko katika Biblia Mungu anajua uporoti na Adventist? Alitaka andiko Biblia, si ndio mwalimu? Aya, mimi naona tusina comment ndefu kivile. Pazorweti kuya na amuri na yeye mtie sawa. Sisi tunataka walimu wanaenda kwa mada, ndo walimu tunataka kama amuri sawa na Jarveti, na wewe unabaki pale kwa mada. Unabaki pale, usipoenda kwa pale tunazima. Sawa? Ngo hasomeshe umukobwa, ngo nakavuge, umugore ngo nakavuge mu rusengero, ngo niyagira icyo agomba ngo aje kubaza, ngo aje kubaza iki abagabo muhira. None mwebwe ari buriko muravuga, mwebwe muranumye, murabagabo none rero baravuze baciye bavuga, bavuze ni muntu bamuze kwaza ngo bari muhira. None muriko muravuga kumbe namwe murimo kumbe nawe wameambiwa mtekeleze wa mama mtamuuliza muri nyumbani. Sasa mbona mnafanya nini? Nyamazeni jamani, mtaulizia nyumbani. Raha sio raha jamani. Raha kwa kweli. Nyamazeni sasa, mtaulizia nyumbani. Ahana uchikira wose ndagucakira. Urumva? TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana.